kwezi kwa gitugutu kose hirya no hino ku isi harabaye ibiganiro bishimangira wa mugambi w'abakenyezi amahoro n'umutekano femme paix sécurité mu gifaransa wubakiye kuri ya ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu yafatwa n'urwego rwa ONU rujejwe kubungabunga umutekano ku isi ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri. Naho iyo ngingo itaratsimbatara mu buzima bwa misi yose mu Burundi, mu buryo abakenyezi bogira ikibanza co guterera mu buzima bw'igihugu, barahagurutse na cane cane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi, basaba kugira uruhara mu mugambi wo kurondera amahoro, kuko bazi ko ari uburenganzira bahabwa nk'abandi banyagihugu bose. Baca bahitamwo kuticara ngo barindire inyishu izozanwa n'abagabo gusa, kandi abakenyezi bagize ibice 52% by'abanyagihugu, kuko bazi neza ko ata mahoro yoboneka abakenyezi batabigizemwo uruhara. Barahagurukanye ishaka n'ukwitanga, biyemeza kutazohagarika amahoro atabonetse mu gihugu. Barifuza cane kwitabira no gutanga intererano zabo muri vya biganiro vyo kurondera amahoro vyariko bibera i Arusha. Wari urongowe na nyen'icubahiro mwarimu Julius Nyerere, yahavuye asubirirwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Nelson Mandela. Bibutse ko ubumwe butanga inguvu, bakishimikiza bene wabo bo muri Afrika bari biyemeje kubashigikira. Abarundikazi bahuriye mu mashirahamwe y'abakenyezi adahanira ivyicaro vya politike n'abo mu migambwe mbere, bishize hamwe kugira ngo batahure kimwe ivyerekeye gutatura amatati bidaciye mu ngimba, urutonde rw'ibiganiro n'akamaro ko gukurikirana ibiganiro kugira ngo ijwi ry'abakenyezi ryumvikane kandi rihabwe agaciro. Mu kwezi kwa Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri niho abakenyezi bahavuye bakemererwa kwakirwa nk'abarorerezi ku ntebe y'ibiganiro, inyuma y'urugendo rurerure cane bari bamaze baharanira kwinjira muri ico kibanza. Abakenyezi barakiriye uwo muryango bugururiwe, naho utari ushemeye. Baraterera mu biganiro, bakora ibishoboka vyose kugira ngo ubuzima bw'abakenyezi buhinduke, kandi bazohore baterera mu biganiro vyose vyo kurondera amahoro no gufata ingingo ku vyerekeye igihugu. Naho nyene havuye vya bice 30% vy'ibibanza bihariwe abakenyezi mu nzego, vyashizwe no muri rya bwirizwa shingiro ry'u Burundi ryakomotse kuri ry'amasezerano y'Arusha, n'ubu ico gitigiri kikaba citwa ko kicemewe. Inyuma yaho amasezerano y'Arusha yo guharanira amahoro mu Burundi yemerejwe, agashirwako umukono kuwa 28 y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri, abakenyezi bagumye bafatanya amaboko, biyemeza gufashanya baterera mu kugarukana amahoro mu Burundi uko bashoboye kose. Ingingo rero y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu y'urwego rw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe umutekano mw'isi, yaje yongereza ishaka n'ubwitange bw'abarundikazi, kuko basanze ishimangira ivyo bari bamaze gutahura no guhagararako muri kwa gushira hamwe kwabo. Iyo ngingo yarongeye kubemeza ko bari bafise uburenganzira bwo gusaba guterera mu mugambi wo kurondera amahoro no guteza imbere igihugu cabo. Hari mbere n'abahavuye bavuga ko urugamba rw'abakenyezi b'abarundikazi i Arusha rwagize uruhara mu kwemeza iyo ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu. Ivyo abarundikazi bakoze vyose, bashigikiwe na bagenzi babo muri Afrika biyemeje kubafata mu mugongo, vyarabashoboje kurangura vyinshi mu gutangura urutonde rw'igikorwa co kuzoshira mu ngiro ya ngingo, ikemezwa na leta, vyose vyubakira kuri wa murindi n'ishaka vy'abarundikazi. Kuwa 31 gitugutu uwu mwaka w'ibihumbi 2024
umuhari inamahoro warifadikanije n'abandi bakenyezi bose bo mw'isi mu kwibuka imyaka 24 iyo ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu imaze, ari ryo shingiro rya ya nkingi y'abakenyezi, amahoro n'umutekano, haheze imyaka 40 yemejwe. Ivyo bigasigura ko barundikazi biteguye neza guhagarara bagafata ikibanza cabo, bakagira ico baterereye mu kubaka igihugu cabo, mbere no kubaka isi. Ikibabaje ariko nuko mu Burundi abakenyezi bagihagaze barindiriye ko igihe giteba kikagera ko bemerwa. Barahari, bariteguye gukora, ariko amarembo aracugaye. Ya migenzo isumbasumbanya ibitsina yitwa patriarka itaratahurwa neza, na bwa burongozi bubi biracazibiye inzira, naho amategeko yoyo yariho kandi atomoye. Nubwo hari iyo ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ihimiriza ko abakenyezi bahabwa ikibanza bakemerwa mu burongozi, mu kurondera amahoro no gufata ingingo, uguterera kwabo kuracaburabuzwa, ntibaroswe akaryo ko kugira ico baterereye vy'ukuri. Indyane zavutse mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'ubu zitaratorerwa umuti kubera ubushake buke bw'abarongoye igihugu, zirarikira abakenyezi n'abigeme bose b'abarundikazi kugira ico baterereye, ntibicare ngo barindire. Barundikazi bene wacu, mwaba mu Burundi canke muri ahandi, tumenye neza twese uruhara rwacu nk'abaharanira amahoro. Tuje hamwe muri wa mugambi w'abakenyezi, amahoro n'umutekano ushingiye kuri ya ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu. Dutera akamo twese hamwe, duhamagarire abarongoye igihugu n'abarundi bose kugira bashire hamwe, bicarane, baganire, basubize hamwe, barabire hamwe uko bosubira kubaka ubumwe bw'abarundi. Harageze ko igihugu cacu kiva muri izo ngorane zimaze igihe kirekire. Abarundi baratuntujwe cane no kwama mu mutekano muke, intwaro mbi, ubukene n'ibindi vyinshi. Bavukanye twese, ingo dushirijwe hejuru, dushire inguvu hamwe, turondera amahoro, umutekano n'iterambere ry'Uburundi. Uko tubibona twebwe, nta numwe azodukorera ico gikorwa co gushira mu ngiro irya ngingo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu, nitwaguma twiyicariye twigira nk'abasinda bibazwa. Niduhaguruke rero, tuje ku kivi. Ivyo gukora ni vyinshi, aho turi hose n'ubu nyene hari ibikorwa.